benshi ko Linda agwaye ico nokubwira coco ikintu kimwe nkeneye kumfasha urazi ibibazo ufise urazi ibyo wansizemwe umva ndakubarira ikintu ngiki Linda aragwaye ico nogusaba ni kimwe ikintu kimwe conyene shaka undungikire $200 basi yonyene ibisigaye navyo ndakubwira bukebuke kandi uzobukoze ndakwinginze nasavye ikintu kimwe mureke kungira ingata y'ibibazo by'iwanyu nyimba Linda kwishuri gerageza ukamurindira niyo gwarangwa ariko kugura paracetamol ndasavye vrema ivyo nshoboye nze gukora mugabo vrema mushiki wanje umwanya ku mwanya ngo amafaranga mbega ayo mafaranga ndayatora muri barabara canke amafaranga yakura diva umva ndakubarira ikintu kimwe ibuka ko ari wowe dufise wenyene niwo musaza wacu dufise w'amaraso ivyo nshoboye jewe nzobikora ivyo nashoboye navyo nshobora gukora ariko vrema Linda kugwara ntiwonanirwa no kumutwara kwa muganga wewe canke ngure paracetamol vrema ivyo Linda bishoboye oya ndasavye jewe siningata ibibazo by'iwanyu nze muramba bari abiringi abantu barabahemukira ndetse babahanze amaso bakabakota isoni wewe ntujya uhemuka kandi ntukota isoni habwa ikuzo mana yacu kukura bikwiriye wewe ntujya uhemuka kandi ntukota isoni habwa ikuzo mana yacu kukura bikwiriye Baji, ti, nana, Linda, ngwino hano. Musaza wacu nguyu onye hamwe wandazi joro n'umutaga n'umubara nashatse kumukwereka nguyu onye niva nawe ndakwibaritse mbega kubona Linda yapfuye no kumubona akomeye muri ko muzunguruka kujya murako murakina ngaha niba bifise agaciro kuri wewe kuvye kuri Blandina hamwe na Linda ibi bintu mukoze hari ikintu binyigije kinini cyane ngerageje kuraba ama dépenses nakoze abagenzi hirya no hino nagiye ngurana amabanki ndabagurana amafaranga ndababwira ko ngiye guhambisha mushiki we wanje simbona yuko iyo ndababwira ko ngiye kuramutsa mushiki we wanje ko ayo mafaranga bari kuyampa hari ikintu kinini binyeretse biranyeretse neza yuko bya bindi bibiri bivuga ko mu misi yihereze urukundo rwa benshi ruzotsimba urwango ruzoba rwinshi urukundo rukarangira ko ari ivyo bihari kubona naje ari uko mbwiye yuko Linda yapfuye mugabo ari muzima wampamagaye kenshi ntashoboye kuza uratumye nanje Linda ndamubona n'amaso yanje abiri nawe ndamubona kuri video call ndumva ibi bintu mu nkoreye bindyoheye cyane
ariko niwibaze ugasanga umuntu kuri profile umushize karuko yapfuye, ugasanga umuntu kuri Facebook canke Instagram umushize karuko yapfuye, adashobora kuvuga ati merci wakoze kunshira kuri Facebook, wakoze kunshira kuri status ya WhatsApp. Biba bimaze iki? Uzobirabe kenshi ubu bantu niko bameze, bagupibira ari uko wapfuye. Rero je cyo novuga ni kimwe, mwakoze kunkorera iyi surprise kandi muranyuguruye nanje nduva umutima wanje uyu mwanya usubiranye urukundo nk'ugwa kera nk'ugwa nahoranye kera. Ku mafaranga yose nazanye ngaha nayo subirana muri Australia. Brandina narinda ndemera aya mafaranga kuyakoresha kugira ngo nshobore kwarira itike ndabajane Australia. Igihe ntari bwabeho hari abandi bari bahari, kandi igihe nshuti nawe utari bwabeho hari abandi bari bahari. Muri aba benshi barapfuye, abandi nabo bahura n'ibibazo bitandukanye. Ariko jewe mana warandinze, undindira umuryango undindira inshuti. Mana wakoze ibitoshobora gukora umwana w'umuntu, Mana wariyerekanye yuko ushoboye. Oh Yesu ukwiriye amashimwe. Namuhinga w'ibihe, namuhinga w'urupfu, kiretse Imana yo yaturemye niyo yonyene ituzigama. Namuhinga w'ibihe, oya nawe namuhinga w'urupfu, kiretse Imana yo yaturemye niyo yonyene ituzigama. Mana nguhaye ubu buzima bwanje, uzigame uyobore, kuko ari wewe Mana uzi intango n'iherezo ry'ubu buzima. Mana uturindira mw'itiro, Mana kuryama kuvyuka ni wewe yawe. Isi n'ijuru bigushimire, abamama bapapa abana bato mwami tugushimire. Vuga amen wewe wakijijwe, akira agakiza wewe ukiri mu nzira. Vuga amen wewe wakijijwe, akira agakiza wewe ukiri mu nzira. Namuhinga w'ibihe,